Imyaka 6 urayizi we. Papa mutemwo. Wow, papa mutemwo. Imyaka 6 ni myinshi. Wow, yo. Ubuzima nyene nabayemo ni ubuzima nyene butameze neza. Urabona ko nasigiwe abana indwi. Wasigiwe abana indwi. Kandi yabasigiye bakiri bato. Babo Imana yarafashije, kandi yafashe bageze neza. Kandi yagerageje kurikirana abana. Twafashanya kubarera. Kandi murabona ko abana bageze mu bigero bikwiye, barakuze vre. Yego. Ariko ntizagatamba. Mumufashe. Uyihangana je ngenda gufunga amaso ntabona umufunge kuya atashobora kubona akarona kamwe. Turaje nawe ushobora kumufasha. Nenga mugihe urenga yabaga Sura kunzi wa G5 Media mumeze gute murameze neza je ndashima Imana ndi munda marembe ndashahomeka umwuka w'abazima reka mande bashimire mwese mudukurikirana aho muva mukagera nizera neza yuko Uwiteka akomeje kubahunda imihezagiro mu vyo mukora. Izina ryanje ni Elma Love, mwari mu murabizi neza yuko mba ndahari kugira ngo ndabashikirize amakuru hirya no hino ndetse nongera nabanezere kuko ndi mu myidagaduro bisaba ko twidagadura muri ibi canke biriye. Uko biri rero uno munsi ndi kuri Airport International Melchior Ndadaye nko mubibona. Mwese ashobora kwibaza ati sasa ubu naho bimeze gute, ndi mu biki? Nta kindi kiba canzanye atari kuza gutanga umunezero ku kibuga c'indege, kuyaga n'abashanki bariya mu bantu bankurikirana. Ubu rero ikintu kinzanye no munsi ni kuza kwakira umwe mu bakunzi b'ibikorwa byacu, umwe mu bakunzi b'ibikorwa ndundi, ariko kandi ni mushiki wacu ari mu bari bagiye kwironderera ubuzima, ari mu bari bagiye gupagasa kugira ngo amaking sure yuko ejo canke hirya ejo hiwe ashobora kuba aheza. Nahamagawe ndavugwa ati umukunzi wawe umufana wawe agiye gutahuka mu rugo, duteye iteka uzumwagire kugihora wakira abandi. Nanye ndavuga ati why not ntwashika nkaja kwifadikanya na groupe surprise Rukundo yamuteguriye kano kantu ino ryakirwa ntazi yuko nza kuba ndi ngaha, ariko I think yuko biza kugenda neza. Uyu uri hano umuryango wiwe, iyi ni famille yiwe, nawe nyene yaje kumwakira baneza yuko mukumurindira bariko barakubita amafoto. Uyu mubona ngaha umwana wiwe, uyu nawe nise ubona ko bambaye ibisa. Yes, uyu muremure nise w'umwana, ariko kandi akongera akaba umugabo y'ubu tuje gutegera. Umunezero ni wose nkuko mubibona, nanje murabizi neza ko nza kubatamwo ikintu gikomeye cyane. Ubwo rero mugire subscribe kuri G5 Media, munapartage henshi kugira ngo bishikire abandi benshi. Wifuza kuza kutugana kugira ngo nawe tuguteremwo umunezero nk'uyu, tugutera iteka, kuko zino ni video zidapfa. Ni video n'inyuma y'imyaka 40 ngahe uzogenda uvuga ati narakorewe ikintu runaka, narakiriwe ndetse nari mvuye hana n'umuryango wawe ukazosigara urabona ivyo wakoze. Tugane rero tuyage nawe tugutemo umunezero nkuko bisanzwe. Natwe rero ndabereka vyose ko biza biragenda. Ciao. Giye nuko utwe turindiriye arashitse neza mu gihugu cy'u Burundi, ndetse neza yuko ariko aramukanya na famille yiwe, ariko aramukanya n'umuryango wiwe. Reka tuyage nawe nkuko bisanzwe. Murabona neza yuko
famille iri kiramutamo umunezero ari wose ndetse hagiye hashe hano hagiye hashe inshuti bakunzi ba G5 Media like mubibona vibe is a vibe kutamubona umugabo yega aho boni bwana abanda mutemwo abakunzi ba G5 Media tugire tumutemwo mabuja salama badunya bukira aka kantu kwanza nambira kantu cyatwa yagaje nawe kama kawaii ndagutemwo ndamutuma ga content umeze neza rero kabisa ikaze cyane reka banda kumwa kwanza baramuka kwanza na papa kwanza na papa imyaka 6 yayiziwe papa mutemwo wow papa mutemwo imyaka 6 ni myinshi wow yo mzee salama bado mzee yamini kama numugora asiye kuona kweli au vipi hujakubali awasiwe muteme kindi kiyambi vrema uko muteme kindi yes igeze za G5 Media umunezero ni wose nko kumuyibona sasa imvura igira duteshe mugabo ebana bado mpokeye ibagiye umwana namuramukije dusigaye tureha yo nagusigira akana gatano dusigaye tureha yes nuko nko bibona neza yuko wowe dutegereye arashitse mu gihugu cy'u Burundi nifuza ko nza kuyaga nawe ariko mufaze tubaze tuve hano kugira ngo ntidutira mu triage twegere hari imbere gatoyi ndamuvugishe gatoyi sivyo kaka wanje yes nuko bakunzi ba G5 Media neza tuvuye kwakira mushiki wacu mukuru wacu avuye kwirondeza avuye kurondera kugira ngo arabe neza yuko ejo azotunga umuryango imyaka igera kuri 6 atari mu gihugu ikaze cyane amena umeze neza ndashima Imana urugendo rwari rumeze gute Waruruhije nyene numva nyene kuruha Waruruhije imyaka 6 utari mu gihugu ndifuza yuko tuganira gatoyi iyi myaka ibimeze gute ku muntu ariko arapagasa inyuma y'umuryango wiwe erega nyene uri mu bihugu by'abandi nyene witwara nko mu bihugu by'abandi nyene bimeze witwara nko mu gihugu iwanyu bo bikwitwara mbere nshaka ko nifuza ko umbwira ikintu warukumbuye hano ku butaka bw'u Burundi ubugari bw'ubududu n'umugabo ntarimwe ukarabaye papura nimba ko cyarimo iyo kuniringa ari dudu urabumucamwe kabisa ego igihugu kibona gute bivaye n'ukuntu wagisize basha cyarahindutse nyene kimeze neza cyane wari witeze kubona iki cyangwa kuhasanga gute bivaye n'ukuntu amajambo avugwa uri hanze y'igihugu biba bitandukanye n'ukuntu buhashitse ndahasanze hameze neza kweri ntari ibi ni kibazo ntacyo mbonye ubu rero tuvuye ati ebana vio araje agira dutemwo akayetaje kubera ko avuye kuyakorera wapi nayo ntazo gusanga uri kuracuruza ikaranga hajya nk'abandi imyaka yose arumaze Urabona ko mfise abana bakuze naguma ngaburiye na cyane sasa wene data uno munsi ngoma ko tunezerwa muta nyegera hano gato ndakwibariza akabazo kamwe mumpere mikro akabazo kamwe imbere yuko tugera kwa muje kabisa mama hore rero papa ndashima kabisa imyaka 6 uri mu gihugu ari ku mugati ari hafi yiwawe benshi bakunze kuvuga yuko abagore baza bahindutse kuri yo byari bimeze gute wabayeho ubuzima bumeze gute utari hafi y'umufasha wawe ubuzima nyene nabayemo ni ubuzima nyene butameze neza urabona ko nasigiwe abana
indwi na nyina agira wasigiwe abana indwi kandi yabasigiye bakiri bato bato babo umwana yarafashije ubundi yafashe bageze neza kandi yagerageje kurikirana abana twafashanya kubarera kandi murabona ko abana bageze mu bigero bikwiye barakuze vraiment yego hama kiyo shima uko shiwe kubona mugenzi wanje ari muzima aramahoro akomeye ima biranezereje cyane ndaryohewe rwose dusubiye kubonana ntibigeze yumva ati ko ageze hari yazohava hinduka ko abandi basigaye bahinduka ageze hari agasanga arasambuye urugo ahuye na bwa busabe bwo kumbuga bukiri buto buto bukamubesha besha oya ibyo sinabyumviriye gituma ntabyumviriye ni uko bakorera hamwe ugafashanya ntacyo yampishamwo ku bantu batinya kurunka abagore babo hanze kuja kurondera bavuga ati reka agiye reka sinasubira kumubona yoca asumvye amanyamakuru basumvye amafaranga niki kintu wabwiye bagena abajuju ibijuju urubuza mutegura iki sasa madame n'umunsi ego namuteguriye umukeke wumye kuri yangari ya dudu sasa je cyaba tugiye ikintu kimwe jewe yahora nkurikirana tanzi uno munsi yambonye ku ncuro yanje ya mbere ariko kandi ngiye ndamutimwe nanje akantu mumfashe umufungire amaso ndamutima ga surprise nanje fashe umufungire amaso mu cyubahiro ciwe wihangane ego wihangane je ngenda gufunga amaso ntabona umufunge ko yatashobora kubona akarona kamwe Turasa ntawe ushobora kumufasha. Nenga muzehe wenga yabaga n'ibyo. Fasha. Fasha mama kare. Ugumukonye umufungire neza. Cenda mutima kana kuva muri G5 Media. Urabona? Sawa. Muta tumwegeze haga imbere gato buke ntabona ntava agira ikibazo sawa sawa aha nyene umuko nyene ndakubwira je ngire ndagutemwa akantu ngira ndagutemo akantu ndagutemo akantu ngira ndagutemo akantu Ibintu ni Yesu yabikoze turanezerewe. Aya uriteguye Yesu yabikoze turanezerewe. Uriteguye ndagutema akantu sawa muta kujya no abinkoreye mfasha umugurure amaso bukeuki ibi bintu ni power rimwe kabiri gatatu murekure Yesu yabikoze biranezerewe. Ibintu ni Yesu yabikoze. Ibintu ni Yesu yabikoze turanezerewe. Ibintu ni Yesu yabikoze turanezerewe. Ibintu ni byiza. Ibintu ni sawa. Ibintu ni Yesu yabikoze turanezerewe. Ibintu ni Yesu yabikoze turanezerewe. Gatamba mumufashe
utabishima nuwe masikini we utabishima inde utobishima wange utobishima yes nuko iyi ni surprise ivuye ku bakunzi bawe famille yawe ndavuga surprise Rukundo yaguteguriye kino kintu iravuga ati reka tuje kumwakirana ugweze tumwakirana igishika kubera ko agize umuryango wacu neza neza si ibyo byonyene aka kantu karamuraba muhereze si gwawe papa upireka surprise kaki surprise irabaye umunezero wawe ubonye yuko ibiba vyabaye reka maze nshimire kwanza timu surprise Rukundo yose ahivi kagera bumve neza yuko iki kintu bakoze cyakoze ku mutima uwo bagikore nko mubibonye ndifuze ko ngira ikintu mbaza kuri no surprise Rukundo niki kintu woyivugako iyi surprise mukorana gute umuryango mubanye gute muri make kuri surprise Rukundo babimenyeje sinarinzi ko bonkorera ibintu kuko najewe wese ko bankorera surprise bambiye ejo ko birodakurira indege rero ni surprise Rukundo yubahwe cyane ibintu bitandukanye nziga mbere ibintu bari kuri nkorera wahaye itike y'ikibiriraho itike bayimpaye ngiye kuri indege nuko wabwiwe je uti uzinduka ugenda wari wasavye uruhusha rwo gutaha nkihaye ikibazo cyo cyarahabaye kubera nari nkoze imyaka myinshi avuze ati mutama unazeka muzewe tutaha muri byo kora umuryango vrewe ego neza igihugu ragishitsemwo amajambo menshi yaravuzwe peut-être byinshi vyaravuzwe bicana intege mu miryango canke mu bagenzi ariko ako wakiriwe n'isinzi by'abantu wakiriwe n'umuryango ukunyotewe aba famille yumve neza ko no munsi giye kukuronka ubudasubira kukubura iyindi myaka nk'indwi canke 8 canke 10 gukura koko nibaza abana indwi bose ivuta utaenda wapi beti yangu chukua franga hizi za mamako za kwako shika hela hapo fata mafaranga yes nuko katukuye kaze kandi wumve neza yuko abarundi bose tukwishimiye mwese mwumve neza yuko mwishimiwe ndetse ikintu gikozwe ni ikintu cy'amateka ariko kandi tugipfurize kuranirwa kugira ngo ivyo yagiye kuruhira bize bironke imisaruro udusarure byinshi kugira ngo utazokwicuza impamvu wafashe urugendo kubera ko abari nyuma nabo nyene bararaba akarorero kuri mwebwe muba mwaragiye ese mwabikoze iki mwamaze iki igihugu mwakimariye iki ubwo rero nta kintu mfise norenza akatare guhikaza abaviza akarimba mwe muntu watu suwe dukubita igisirimba no muzene ko dukubita igisirimba ngaha wari wanyimere igisirimba wewe ntamwo tugende mu kumusezera Elvis tamwo Elvis dutemwo bigaya nawe yobaga Imana ibintu ni byiza nawe bigaya nawe yobaga Imana ibintu ni byiza nawe bigaya nawe yobaga Imana ibintu ni byiza nawe bigaya nawe yobaga Imana aravuga ati Imana uramenye Amen.